ingwa ikora mu Burundi, haba mu mashure ya leta, haba mu y'abigenga, ikiva hanze y'igihugu. Zose zikorerwa ngaha mu Burundi. Aha mu dusanze ni mw'ihinguriro ry'ingwa, aho dusanzwe turangurira ibikorwa vyo guhingura ingwa. Kuva twiga, abavyeyi bacu biga bakoresha ingwa. Rero muri ico gihe urabizi kwiyumvira ati je nanje numva yuko ubwo buremere leta igira bwo kuguma irindiriye, mbega mu Buganda bazozikora ryari, mbega muri Kenya bazozikora ryari, zizoshika gute, bizogenda gute, uvuga ati natwe reka tugire ico dukoze kugira nubwo vyokwanka ko dushobora gushikana izo bahora bakura hanze zose, mugabo duterere agace mu kuba umwe 60 kw'ijana 70 dushobore kubishikako. Turafise ubuhinga dukoresha mu kuvanga ivyo twokwita amaproduit atandukanye, hama tugashira mw'iforoma, tugaheza tukaronka izingwa. Tumaze gukora wa mugambi ujejwe gufata mu mugongo ugwaruka, turabashikiriza uwo mugambi twatanguye gukora, dufise aho tugejeje tuti mwodufasha gutya, kumbure za ngwa zahora ziva hanze zose twebwe duca dukwiza vyose, nta ngwa isubira kuva hanze, baraheza baradufata mu mugongo. Imbere yuko turonka iyo ngurane ya PAEEJ kugira ngo dushobore gusunura kongera ishirahamwe, twari dusanzwe dukora, rero twari dufise abakozi bake. Rero n'uburyo bwo gukora wasanga atari ikirenga ku buryo twasanga dushoboye gutanga iz'amashuri amwe amakoresha, n'ubundi haguma hariho abantu bakigira importation bazana ingwa mu Burundi. Ariko PAEEJ imaze kudufata mu mugongo, twaciye tugira icyo nokwita extension, turagira iyindi izine, ziba izine zibiri, na ba bantu y'amakoperative twaradukorana turayongereza kuko twaciye twongereza amashini, hama duca tugira umwimbu ukwiye ku buryo ata kibazo novuga ku mwimbu tugira, ata bibazo bininiya tukigira. Ubwa mbere wasanga dukora hagati y'amakarito 6,000 n'ibihumbi 11, ariko ubu ni hagati y'ibihumbi 13 hamwe n'ibihumbi 20. Vyariyongereye cyane ugereranije n'igihe twakora tutararonka abadutera intege. Iyo umuntu agiye muri transformation bitanga inyungu nyinshi ku gihugu. No kuvuga impact positif ya mbere, no kuvuga harabaye kurema akazi. Uravye igitigiri cy'abakozi bakora barenga hafi 40, n'abandi bakora b'abatamporere bashika hafi 60. No kuvuga yuko abo bantu bose n'abantu bashoboye kuronka ubuzi bivuye kuri uwo mugambi wo gukora ingwa. Sur le plan économique, no kuvuga yuko uravye dufate amafaranga Uburundi bwahora busohora mu kugura ingwa, nayo busohora ubu, no kuvuga hari akarusho kanini. Twarashoboye gufasha kugira icyo novuga balance de paiement igabanuke, ni gake gake, ako gato hagize undi ashirako kandi undi agashirako kandi, twoza kwisanga amafaranga akora mu kuja kuzanira hanze yapfungutse akaba make. Nubwo tutaba turaronka menshi ava mu byo dushoye hanze, ariko tugabanije twahora tujana hanze navyo biragira kandi karusho. Intambamyi nyamukuru, hariho ikibazo cy'umuyaga nkuba bidakwiye. Nk'akarorero, imvura twe twarikira kuzuba. Iyo rari mu gihe cy'imvura, ibiharuro ko wabikoze kuri capacité de production par jour et par semaine kiba bigikunda kuko bihabwa n'ingene ikirere cyagenze. Ariko iyo aba twaba twizeye tukavuga tuti dufise umuyaga nk'ubukwiye, imashini tuyizanye irakora, ntiturinda gufata ubundi buryo ngo tubujane mu byo kugura transfo, byose bikabiri ngaho tuvuga tuti turikwije, ni imashini uzana ugashika ucomeka igacikora, tuvuga twoba dufise nk'imashini yo kumisha ingwa. Kuri ubwo no kuvuga capacité de production ikiduga nk'ibice nka 30% bivanye nuko ingura yukoze ku mugoroba uca wanura
ushira mu mabwate, ariko ubu turarindira iminsi 2-3 kugira ngo akazuba kazice. Kurumva yuko nagahaze. Jico no sa mukuru w'igihugu nuko yo kuyumvira kuba ariko barakura, wa mugambi yashiraho warakujije abantu bariko barakura, rero bariko barakura bisaba bagire aho bakura baja. Nta kindi no musaba kuko yaratweretse intumbero yo tuja vision, yaratweretse ingene dutangura, ibisigaye ni twebwe kugira dushike aho yatweretse ko dushobora gushika. Entreprise irarusha, irimwo utubazo twishi dutandukanye, ariko iraryoshe gukoreramwo, iratuma umutwe wuguruka, iratuma ibintu n'ibindi bigenda neza. Je no hamagara urwaruka gose, haba muri secteur privé n'abari muri public, kumva kumwe iyo turiko turaja hamwe, wese akagerageza gutera intambwe itujana aho hantu. Iterambere si urupapuro bazosinya ati rero veni karandirageza ati Burundi bwifashe. Oya, Uburundi buzoba bwifashe kubera je nifashe, wewe wifashe, uwundi yifashe. Wahora agenda yambaye ibirenga akavuga ati je uwundi yifashe, basi ndashira ko yebo, uwambara yebo ati ubu ndashira ko bukare ni sawa ndifashe. Donc umwe wese ku rugero rwiwe afise ahageze, aho bagiye kuraba hirya no hino bazovuga ati by'ukuri Uburundi ubu burifashe. Rero ico ni igikorwa c'umwe wese, buri umwe wese azararaba aho azoba ageze, avuga ati ndatanguye 2025 anezero, waba ndaho nzoba ndi 2040, naho nzoba ndi 2060, umuntu akagira projection.